Reka iteka n'umunezero nangere nsubire ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe nshuti banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro muriko mugezwaho kandi mushikirizwa nange Bunyoni umugenzi hano kuri televiziyo yange ndetse no yanyu televiziyo imwe Rodende irahwema kubagezaho byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva na rimwe. Ni amakuru cyane twibanda mu mvo za politike mu birari by'ubutegetsi aho cyane tubabwira ibiri kuvugwa mu makomine atandukanye hano iwacu i Burundi, nkababwira ibiri kuvugwa ariko no mu bihugu by'abaturanyi aho mbabwira ibiri kuvugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku kibuga cy'umurwano aho ari imirwano yo guhuza umutwe witwaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC. Nkubwira n'ibiriko biravugwa mu bindi bihugu by'abaturanyi, nkubwira ibiri kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenya ndetse n'ahandi hirya hino muri Afurika, ndetse nkakubwira n'ibiri kuvugwa mu makungu ya kure mu bihugu by'ibiyaga binini. Nk'uko bisanzwe rero reka ndakengurukire cyane we wahejeje gufyonda sabone, we wamanutse hazi ukajambo k'umutwe ukanditaho sabone ugafyonda ko, ari nako nkomeza gusaba nawe utarafyonda sabone ko gufyonda sabone ari ukumanuka hazi ukajambo k'umutwe ukanditaho sabone ugafyonda ko, maze wamara gufyonda sabone ugakomeza uradusangiza n'ibitekerezo kugira ngo tuge turabasha kubana 5 kuri 5. Uko rero uyu munsi naguteguriye ingingo nkuru ndibuze kwibandaho, ndakubwira yuko hari ibisasu bibiri vyaturikiye muri quartier zone ngaragara nk'isaha 3 muri iri joro hafi y'inyubakwa z'ubushikiranganji bw'umutekano. Amwe mu makuru avuga ko zona ari grenade zatewe ahari ivyuma vya Regideso. Ni byinshi cyane vyabereye hano i Bujumbura, hari n'amazu yononekaye, abasirikare benshi bamaze kuhashika. Ndaza kugaruka makuru arambuye ndetse nkubwire n'icyaba cyateye ibyo bigrenade bikaba byaturikije abantu, nkubwire n'abaguye mu iyo migwano bose. Ni byinshi cyane ndibuze kukubwiriza, dore ko nakubwira ko giheta hatowe ikiziga c'umugabo caratowe kuri uyu wa kabiri mu gitondo ku mutumba Korane muri komine Giheta intara ya Gitega hagati mu Burundi. Urupfu rw'uwo mugabo rurimwo igipfungu, abanyagihugu bibaza ko yoba yishwe byateguwe muri intwaro ho batavuga ko amatohoza yatanguye. Ni byinshi cyane ariko tunyarukene muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Rusenda, abigisha bari mu myiyerekano basaba agahembo kabo. Haraheze indwi abigisha bashika 100 b'amashure yo mu nkambi y'impunzi ya Rusenda bari muri yegere ni mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abana barenga 5,000 b'impunzi ntibakija kw'ishure. HCR ntiragira ico ishikiriza kuri iyo ngorane iva kutariha imishahara. Ni byinshi cyane ndaza kubikubwira mu idonido y'amakuru naguteguriye. Ndabizi ko ashobora kuba ari gitondo sata cyangwa se cigoroba, ariko nacyatuma udafata iminota bitarenze 10 cyangwa 15 gusa wumvire byinshi amatwi yawe atigeze yumviriza na rimwe. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane nge uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Kwekaze makuru arambuye hamwe nange Bunyoni umugenzi. Reka mpangure mbanze nkubwirize akagakuru gato kavuga ko Bujumbura hari ibisasu bibiri vyaturikiye muri quartier ya zone Nyangara nk'isaha 3 muri iri joro hafi yubakwa z'ubushikiranganji bw'umutekano. Amwe mu makuru avuga ko zona ari grenade zatewe ahari ivyuma vya Regideso transformateri, hari n'amazu yononekaye. Abasirikare benshi bamaze kuhashika.
Ni mu gihe kandi nubwo bimeze bityo Giheta hatowe ikiziga c'umugabo caratowe kuri uyu wa kabiri mu gitondo ku mutumba Korane muri komine Giheta intara ya Gitega hagati mu Burundi. Urupfu rw'uwo mugabo ruriko igipfungu, abanyagihugu bibaza ko yoba yishwe vyateguwe. Mu ntwaro ho haravuga ko amatohoza yatanguye aruko Zamuremye ikiziga c'uwo muhisi catiwe aho kimanikishije umusegerete ku giti ku metero zishika 10 uvuye kw'ibarabara ry'igihugu nimero 2 hafi y'umugwa mukuru wa komine. Kubwa babibonye uwo mugabo yarafise imyaka ishika 40. Jean Ndaboroheye umukuru w'umutumba Korane avuga ko musi y'igiti catowe ko ico kiziga hari imuzu n'ibirato vyaturiwe n'amacupa 2 n'inzoga zitemewe n'amategeko. Hatomora ko uburyo uwo mugabo yishwemo butaramenyekana. Amatohoza yaratanguye kugira ngo tugerageze kumenya neza ivyabereye, niko bivugwa n'uwuhejeje intwaro yashitse ahatowe ico kiziga. Abanyagihugu bavuganye n'abatoza amakuru bacu ari i Burundi bavuga ko bwoba ari ubwicanyi bwateguwe. Babona ko uwo mugabo yoba yaciwe ahandi ikiziga ciwe kikazanwa kumanikwa muri ico kibanza kugira ngo berekane ko umengo yari yahuye. Ni ikiziga kigira gatatu gitowe mu ntara ya Gitega mu kiringo c'imisi 16. Nubwo bimeze gutya ariko muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu nkambi ya Rusenda abigisha bari mu myiyerekano basaba agahembo kabo. Haraheze indwi abigisha bashika 100 b'amashure yo mu nkambi y'impunzi ya Rusenda bari muri yegere ni mu ntara ya Sud Kivu mu seruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abana barenga 5,000 b'impunzi ntibakija kw'ishure. HCR ntiragira ico ishikirije kuri iyo ngorane iva ku kutariha imishahara. Abanyeshure bo mu mashure mato y'Isungu, Katunguru, Zawadi, Rurindo, Rurambo na Kahunga nibo bari muri yegere bavuga ko bataronyejwe imishahara yabo kuva muri Ruhuhuma. Twaronse umushahara wa nyuma mu kwezi kwa Nzero, dusaba ibirarane vy'ukwa Ruhuhuma na Ntwarane mu mpera za Ndamukiza azoba abaye amezi 3, niko batomora agashavu. Basigura ko bandikiye HCR mu bisanzwe ariyo ibaha agahembo ariko biba ivyo busa. Kubw'abamenyesha amakuru bacu bashitse ku rubuga, abigisha b'abanyekongo bahembwa na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bigisha ivyigwa muri ayo mashure nibo bonyene bari ku kivi ariko ntibarashobora kwigisha ivyigwa vyose. Uretse kuri bake, abana benshi ntibagitonda kw'ishure bakarurwa mu bihumbi 5 birenga nibo bigisha n'abanyekongo bavuga. Ryaba ishirahamwe Agisio Aid rijejwe indero muri iyo nkambi yaba HCR nta na rimwe riragira ico rishikiriza. Nubwo ari gutyo bimeze kandi hamenyekanye impamvu ikomeye cyane yatumye Perezida nyene cubahiro Evariste Ndayishimiye General Major yifatanya na Tshisekedi. Ngo kandi bavuga ko ngo bisa nk'umubano mu mbuto yarafitanye na Juvenal Habyarimana perezida w'u Rwanda mbere y'umwaka w'1994. Ni byinshi cyane rero biriko biravugwa. Hakaba rero bari mu mugambi mushasha wo gutera igihugu cy'u Rwanda, kandi bose ngo bakaba bari gukusanya imbonekora kure n'intwaro zikomeye cyane kugira ngo banse gushika mu Rwanda. Ni byinshi cyane biriko biraba ariko
ariko ntabwo turamenya ico ubutegetsi bw'u Rwanda burabivugaho, ariko mu yandi makuru turagenda tubamenyesha uko bimeze byose. Gusa amakuru dufise adushikiye nuko Evariste Ndayishimiye yishyize hamwe na Felix Antoine Tshisekedi uyobora Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, ngo bakaba bari mu mugambi mushasha kugira ngo batere igihugu c'u Rwanda. Ni byinshi cyane ariko turagenda tubigaruka mu makuru yacu nabiteguriye. Ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo saa 6 cyangwa se nimugoroba, ariko na chat mudafata amatawe terenze 10 cyangwa 15 gusa, umvire byinshi amatwi yabategetse yumva. Andi makuru turabashikiriza ni mukanya kuri mikoro nje mwumvaga ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.